Bakunzi ba televiziyo buntu turabahaye kaze mu kiganiro amagara yacu cuno munsi. Igihugu cy'u Burundi caratanguje urucanco rwa malaria kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Mu kiganiro cuno munsi tuzakurabira hamwe bega urwo rucanco ruko ratangwa gute mu mavuriro, hanyuma turabe kandi mbega aba n'abandi bariko barakorana gute mu bijanye n'amahimiriza. Muri kino kiganiro resi ndi jenyene ibafu bwanje ndi kumwe na Manirakiza Pascazi kabajeje gukurikirana ibikorwa by'incanco mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi. Turabahaye kaze. Ego murakoze. Yego. Turafise kandi na Nduwamariya Nadine kabajejwe gukurikirana ibikorwa byo gucandaga ndetse akakurikirana n'ibikorwa n'ibijanye n'ingwara ya malaria mu karere k'ubuvuzi kabuye. Namwe turabahaye kaze. Murakoze cyane. Yego. Hariho kandi na Uwimana Nadege kaba ari umunyamabanga nshingabikorwa muri komine ya Ngozi. Turabaye kaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Nyabenda Gerard kaba ari umupasiteri wo mu ishengero Beloved Church. Turabaye kaze. Murakoze gose. Yego. Tudatevye rero ikiganiro cuno munsi tugire ko n'ikibazo ca mbere tukibaze ujeje gukurikirana ibikorwa byo gucandaga mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi. Mbega uruno rucanco muri rusangi nk'umuntu atabirufise kamakuru rwatanguye ryari, ruriko rutangwa gute, mu burere ruko rutangirwamwo, nimbari n'igihugu cose muce mugira ko mubitubwira. Ego murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe urucanco rukinga ingwara ya malaria rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2025, no kuvuga uyu mwaka nyene kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatatu. Ugo rucanco rero ruriko ruratangwa mu ntara 9 za kera, mu ntara 9 z'ubuvuzi za kera no mu madistrict. Izo ntara rero 9 zigizwe n'uburere 25 nibwo buriko burakorerwamwo ico gikorwa cyo gucandaga ibibondo tubakingira ingwara ya malaria. Ati mbega izo ntara z'ubuvuzi za kera ziriko ziratangirwamwo ugo rucanco rukinga malaria n'izihe? Biriko birakorerwa rero mu ntara y'ubuvuzi ya kera ya Ngozi, mu ntara y'ubuvuzi ya kera ya Kirundo, muri Bubanza, Cibitoki, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, mu ntara ya kera y'ubuvuzi ya Muyinga no mu ntara ya kera y'ubuvuzi ya Karuzi. Nizo ntara z'ubuvuzi ziriko zirakorerwamwo ico gikorwa cyo kwikingira, cyo gukingira ibibondo vyacu ingwara ya malaria. Ati mbega biriko bikorwa gute? Kiri nyene yuko birakorwa, hari umuntu ariko araraba kino kiganiro ashobora kwibaza ati none kubera iki bahisemo izo ntara, intara y'iwacu kitabayemo? Yego, mu bisanzwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatanije bwifadikanije n'ikigo kijejwe gukurikirana ivy'incanco programme élargie de vaccination, barabonye yuko ico gikorwa cyo kukingira ingwara ya malaria cobanza kigakorerwa mu ntara zimwe zimwe kugira ngo babanze barabe ukuntu ico gikorwa kigenda, ukuntu ico gikorwa kizotanga umusaruro. Gutyo bamaze kubona uko gikorwa kiriko kiragenda n'ukuntu umusaruro uri kuragenda mu bijanye n'amagara y'ibibondo, bazoheza bafate ingingo yuko urwo rucanco rusasagara hose. Yego. Ego muca mugira ko rero n'ukuntu biriko birakorwa. Yego. Ngira ngo araza guca anabuhira bijya nawe nyene uko mukora bimwe. Yego, Nadine araza kumfasha, araza kunyuhira. Dusanzwe dukora bimwe mu ntara y'ubuvuzi y'Ingozi n'akarere k'ubuvuzi akoreramwo. Ati rero iki gikorwa kiriko kigenda gute? Mwizi ntara zose mpejeje kuvuga
no mu utu turere tugize izo ntara z'ubuvuzi ziriko ziracandaga ibibondo ziriko zibikora gute. Ibibondo biriko biraronswa urwo rucanco ni abana bari hagati y'amezi 6 gushika ku mezi 11. Nabo bana muri rusangi turiko turitwararika kugira ngo tubakingire ingwara ya malariya. Ariko twibukanye ko abarundi n'abarundikazi birashobora gushika ugasanga bivanye no kutitwararika kw'abantu, ugasanga ntibitwararitse kujana abana kubacandagisha muri ico kiringo mvuze hagati y'amezi 6 n'amezi 11, ugasanga baje bacerewe. Rero twebwe mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi ya kera ndetse no muri izo ntara nyene nahejeje kubabwira, iyo bishitse akaza yacerewe badusaba ko dushobora kugira rattrapage. No kuvuga umwana urashobora gusanga aje yarengeje, aho urashobora kugira rattrapage mukamuha kandi karyo kugira ngo ntavire mwaho nawe ntave mu bandi. Ehego, ariko bivana n'ikiringo aziyeko, kuko arashobora kurenza cane ugasanga ntakiri muri cible yo kugira rattrapage. Rero ubu kubera turi mu ntango, ni bande mbega turatrapa? Abo turatrapa ni abana bafise, ni abana kuva iyo tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu gushika uyu munsi batarose urwo rucanco, mugabo muri ico kiringo dutanguye gukora yarakiri muri tranche d'âge muri ajya mezi muri ico kiringo yarakiri muri ico kiringo kiri hagati y'amezi 6 na 11. Yego. Ariko rero ntitwokwibagira kandi ko hariho rattrapage zizohora ziraba, kuko muri rattrapage tuve ngaha tumenye ko hazogera muri rattrapage ni gushika ku mezi 59. Yego. Mbure tugira ko no mu karere k'ubuvuzi Kabuye kari muri komine ya Mwumba y'ubu, nako muri komine ya Ngozi y'ubu yahora ari Mwumba. Yego, na mwebwe ngira ngo mwohirira mukatubwira mbure uko muri ko murabona biriko birakorwa ku kivi. Yego, murakoze. Natwe urwo rucanco muri districte y'Ibuye rwarahashitse. Kuri districte y'Ibuye iwacu isanzwe yahora ifise ibitigiri birenze cyane kubijanye n'ingwara ya malaria, cyane cyane no mu bana nyene. Mu mavuriro 18 agize districte ya Buye, akarere k'ubuvuzi ka Buye, urwo rucanco rwaramaze gutangira gutangwa kuva guhera mu kwezi kwa gatatu. Ariko twihweje tukaraba ibitigiri by'abana batangiye kuronswa urwo rucanco kushika kuno musi, ega ibitigiri birahari ariko ntibishimishije cyane. Biraboneka yuko hariho abantu bagikwebwa amaguru nk'abavyeyi, ugasanga nk'ubu umuhaye isango yo kuzana umwana ukacubona abana wakiriye mu kwezi aribo wari witeze mu kundi kwezi, ugasanga abana ntibakwiye. Bisigura yuko ntitumenya abo bana ngo vyagenze gute, mu guca ubona yuko harimo akantu ko gukwega amaguru. Hanyuma ngerageje kumwunganira ku kijanye n'ikirangamisi urwo rucanco rutangirwako. Urwo rucanco umwana aruronka incuro 4 kugira ashobore kuba yacancwe neza bikwiye. Nukuvuga guhera kuri amezi 6 aronka urucanco rwa mbere, ku mezi 7 acaronka urundi rucanco rwa kabiri, ku mezi 9 aronka urundi rucanco rwa gatatu, urwa kane azoza kuronka ku mwaka n'igice ku mezi 18 aje gutora zirya zindi ncanco za nyuma aronkera kwa muganga. Egome, urwo rucanco rero ngerageje kuvuga icyo rutumariye canke nge twagwakiriye, twe twahimbawe cyane kumva yuko habonetse urucanco rwa malaria. Twabyifuje kuva kera
ukumva yuko n'abene igihugu bidoga ati mbega ko bazana incanco zikinga izo zindi ngwara ko bataza badukingire malaria n'ingene yatumaze n'ingene ariyo twamiza mu ibarabara n'ingene tuguma twifuza yuko natwe boyidukingira kugira ngo tuyirandurane n'imizi. Rero twararyohewe cyane, abene igihugu bararyohewe cyane, abavyeyi barahimbawe, bariruhukije babona yuko bagiye kuruhuka, kwama kwa muganga abana babo bagwaye, kwama kwa muganga abana bari mu bitaro, canke zirya ngwara nyeza amayaza zikabatwara abana. Turizeye rero ko ibintu bigiye guhinduka, turafitiye icizere cyane uru rucanco. Yego murakoze cyane, ububafu bwanje muri komine ya Ngozi, namwe muri mu bene igihugu kandi namwe muragwara. Ku by'ukuri urucanco rwa malariya mwaho mu ntwaro mwagwakiriye gute mufatiye ku kuntu mwari mubona ingwara ya malariya yifashe? Yego murakoze cyane kuma kanya, urucanco twagwakiriye neza cyane nkuko mwabyumvise no mu buvuzi bavuze ati twarakengurutse gose kuko n'abene gihugu murazi ko bari bageramiwe n'ingwara ya malariya. Kenshi wasanga kwa muganga ingwara abantu benshi bivuza baguma babatora malariya. Rero vyaraduteye novuga guhimbagwa cyane, twizigira yuko bigiye ingwara ya malariya igiye kugabanuka. Ariko kandi nkuko bagiye barabivuga ubwo rucanco abene gihugu ntibararumenyera ngo bagwitabire rwose ku rugero rushimishije, ari naco gituma habandanya ihimiriza kugira duca kuva mu bucimbiri kuduga kugira ngo vy'ukuri umwene gihugu wese amenye ko urwo rucanco ruriko ruratangwa. Naco gituma duca dusaba abarongoye imitumba, abarongoye ubucimbiri ko bofashanya n'abaremesha kiyago kugira ngo abakenyezi bose bibungenze mu biyago bagira mu nyigisho bagira babamenyesha yuko urwo rucanco rubaho, ku buryo ugiye gucancisha zirya ncanco twari dusanzwe turonka baca bamubwira ko urwo rucanco ruhari, uwundi akabwira uyundi, gutyo bose bagashobora kubimenya. Tuje no mu bakozi b'Imana nawe mutubwira ingene mwakiriye umuzoro n'urucanco rumaze amezi 5 riko ruratangwa, mbure mutubwira ko mutubwira namwe nyene mufashanya n'abajeje amagara y'abantu kugira ngo amakuru y'uru rucanco ashikire benshi banagwitabire ari benshi agira umwana abo areka kuja ku ncanco. Murakoze cyane kuduha akanya, natwebwe ntitwasigaye inyuma mu kugira umunezero kuko hari igihe twaja mu bitaro tugasanga abana malariya yabasinzikaje. Rero tumaze kumva ko urucanco rwaje twaranezerewe kandi ntidusigara inyuma natwebwe mu guhimiriza abo turongoye tubabwira bitabire izo ncanco kugira ejo tuzobe dufise abana bafise amagara meza. Generation uko izoziraza tuca twizera ko izo bifise amagara meza no mwishengero tukazoba dufise abantu bafise amagara meza. Bizoca bituma rero n'ibikorwa byo mwishengero bigenda neza, n'ibikorwa byo mu kibano bigenda neza, kuko umuntu adafise amagara meza nta terambere ashobora gushikako. Byaratunezereye rero. Yego. Tuje muri abo bakorera mu by'amagara y'abantu, umuntu aravye ibiharuro bitangwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONI, abona yuko mu Burundi ingwara ya malariya iri mu ngwara zimaze igihe zihitana abantu batari bake, ndetse bakerekana yuko nk'ubu ufatiye ku bantu babituye amavuriro 22.9% by'abituye amavuriro barabatora iyo ngwara. Ibintu biharuro byo muri 2023 urumva ko atari kera. 59.4% by'abitamye Imana bari mu mavuriro babahitanywe na malariya. None ku by'ukuri twovuga yuko muriko mukorana gute n'abana bariya kugira ngo ivyo bitigire mwavuze yuko ari bike biduge, uburyo muriko murakoresha twovuga yuko ari ubuhe? Yego murakoze. Ego sagaseshwa rumuri uravye mu mavuriro yose ibitigiri vya malariya mu ngwara zivuzwa cyane, malariya iza kwisonga, haba mu bakuze haba mu bana. Malariya niyo ifata abantu cyane, bigiye abata malariya rihari wosanga kwa muganga abaganga bona ruhuka, wosanga bavura abantu bakeya, ariko malariya yuko babiraba niyo ikwiriye mu mavuriro menshi yo ngaha mu karere iwacu, mbese no mu ntara z'ubuvuzi zindi ndavyibaza mu Burundi bwose.
ego twebwe iki tuko turakora kugira ngo abantu bose bamenye kugira ibyo biharuro biduge by'abaza kwakira urwo rucanco kugira ngo nibyo biharuro by'abagwara bigabanuke kugira ngo nabo bapfa bose bigabanuke ni ukugwiza inyigisho ku mpande zose mu bajeje intwaro mu baremesha kiyago mu bajejwe amagara y'abantu n'ababyeyi nabo nyene barahamagariwe kugira ngo wamwigishije mugabo ashobora kuvyiga mugabo ntabikurikize nkubu kamuha ikirangamisi cyo kuza gucancisha umwana ntagikurikize urumva yuko nabo tudafashanije iyo ngwara vyotugora kuyituza rero bisaba ko tuje hamwe twese mu kwigishanya tugatahuzanya ku mpande zose kugira ngo twirukane iyo ngwara ya malaria biciye mu bwo rucanco twaronkejwe. Hanyuma Pasikazi mwavuze yuko ari gushika ku ufise amezi 11 urumva yuko ni nabana batoya hari n'uvuga ati nanje w'imyaka 20 tegana twe malaria dusinzikaza bo bite yego cyane ku kijanye na malaria umwe wese akwega yikwegerako n'abakuze bavuga bati natwe twari dukeneye urwo rucanco ariko rero icyo twubwira bene gihugu nuko n'abakuze barabiyumvirako twibukanye neza ko nk'umukenyezi dutanga nk'akarorero yibungenze kwa muganga hariho imiti bamuha kugira ngo mw'ico kiringo ntahave agwara malaria hariho imiti ya fansidare itangwa aho rero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwariyumviriye rero no kubakuze aho ndavuze ku mukenyezi yibungenze hama ikindi kandi murabizi ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwama bwitwararitse kenshi iyo habaye nk'ikiza c'ingwara ya malaria mwama mubona ko hariho isekeza rikorwa ryo gutanga nk'imisegetera hariho isekeza rikorwa ryo gupompa mu mazu ivyo vyose ni bikorwa ku neza yabo bakuze nabo rero ntibibagiwe twibukanye kandi ko uretse n'iryo sekeza umukenyezi aje ahejeje ariko arapimisha imbanyi yiwe baramufasha n'umwana kandi hajya avutse umukenyezi agiye kumucandagisha urucanco rwa nyuma baramuhereza umusegetera rero abakuze kuba biyumvira ko nabo nyene bohagwa urwo rucanco nibabanze barindire ni ubushikiranganje bwabona ko ari ngombwa canke bikenewe bivanye n'ibi canke biriya buzoheza bufata ingingo yego uti rero abakuze nitubanze twe turarindiriye gatoya barabe abo bana ibiharuro uko bimeze nabo bazishaka biyumvira yego reka turindire tubanze tube turafashije abana kuko murabizi abana barabangamirwa n'iyo ngwara cyane kandi twibukanye ko abana ni Burundi bw'ejo reka tubahereko ni Burundi bw'ejo nibo turindiriye kugira ngo bashobore kugira ico bamaze mu gihugu cacu c'u Burundi mugabo na twebwe murumva ko ntibatwibagiye abakuze murumve ko hari ibindi bikorwa vyinshi bikorwa ku neza yacu kubijanye n'iyo ngwara ya malaria Mbega tugiye mu karere k'ubuvuzi ka Buye canke no mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi nta ngorane iki kibazo ndashaka kukibaza mwese mbega biroroshe yuko ubunye twovuga yuko umuntu ashobora kuvuga ati dufatiye kuri runo rucanco ku biharo tubona malaria yo basiyoba yaragabanutse canke haracari kare yo haracari kare twibukanye ko twavuze yuko urwo rucanco twatanguye kurutanga itariki 17 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka nyene wumva amezi 5 arenga ko ngira ni mezi yego none wumva twoca dutangura kugaragaza vy'ukuri agaciro k'urwo rucanco naho ku gaciro twiteze ko kazogaragara vy'ukuri reka tubanze turindire kuko abana bariko baracandagwa twatanguye gucandaga bamaze kuronka doze uwarose nyinshi zoba ari doze 3 zonyene muri za zine yavuga ego muri za zindi zine yavuga no kuvuga hari uwarose umaze kuronka nyinshi yararose doze ya mbere ku mezi y'amezi nyene tuharurirako
atandatu, ku mezi indwi, hanyuma ku mezi 9. Uwo rero yarose nyinshi zishoboka, aracarindiriye kugira ngo ashobore kuronka ya doze ya 4 ya nyuma aronka ku mezi 18 ku mwaka n'igice. Hanyuma ari uwo mwaka n'igice amaze kuronka izo ncanco zose, akamara kuba mu gifaransa tuvuga duti akaba yamaze kuba bien immunize, yamaze kuba immunize, niho dushobora kuvuga duti reka rero dutangure turabe eske ubwo rucanco les avantages zazo ni zihe. Ariko turiteze ko vyovyo inyungu les avantages zizigaragaza. Harakunda kugaragara rimwe yuko hari abantu bayifata minenegwe muri bivanye n'ivyo bemera. Abo bobo namwe murabona mu kibano bimeze gute? Muri district bimeze gute? Abo bantu ntawo harira ko atabahari, kubera kenshi iyo haje urucanco hariho abo wumva ngo je mwana wanje ntacanzwa ngo Imana yaramucanje, bitwaje imyemerere cyane cyane ibintu byo gusenga. Iyo ariko rero twashaka tubakebure abo bantu, bisanzwe amagara na ya twese, kandi umwana wiwe niyagwara malaria azokwanduza umubanyi wiwe. Bisigura yuko twese tubwirizwa gukingirwa, kandi uwo mwana tutamucanshije uzoba umuhohoteye, azoba ari karazira ubugaba bw'umuvyeyi wiwe. Abana bose muri rusangi babwirizwa gucancwa. Yego na mwebwe Pascasia nico kimwe namwe muravyumva cyo murabibona? Yego cyane naje tujumva kumwe na Nadine. Iyo tubonye nk'ivyo intara y'ubuvuzi ikorana na administration, tukagerageza kurondera ingene uwo muntu imyemerere yiwe itamwemerera ko aronka ugo rucanco, ko bamwaprosha bamwigira bakamusigurira, turamusigurira dufatanije na administration. Bibaye ngombwa n'ingingo zirafatwa, kuko turazi ko kizira kwibikira ikara mu bushambara. Ego mu ntwaro namwe mu mimbo mujejwe iyo muri ko murahimiriza harababwira gutyo ati twe ibintu ntituvyemere, uca mufasha gute kugira ngo ngure abo bantu nabo ntibasigara inyuma? Murakoze cyane. Abo bantu barabaho na cane ngira ubu murabona ko hasigaye hari amadini menshi agenda atandukanye. Rero bene abo bantu barabaho, baba novuga ko batahura nabi. Ariko rero nkuko mubizi uwo muntu abafise umurongoye ajejwe muri bajya twita aba pastor canke ba padiri canke bivanye naho asengera. Nico gituma banabivuze duca tuja hamwe kugira ngo vy'ukuri twegere uyo muntu tuganire, twumve iciyumviro ciwe, mugabo kandi tumwumvishe natwe agaciro k'ubwo rucanco, na cane ku mwana kubera incanco ziba ziri abana bakiri bato. Ni muri iyo ntumbero rero iyo tumwumvirishije ntibikunde ko duhuza, duca dufata ingingo uko turi hamwe kugira ngo twubahirize ineza y'umwana n'uburenganzira bwiwe. Yego murakoze cyane. Muri kino kiganiro urumva turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ngira ngo izo nyigisho ntimuzitanga? Oya, inyigisho bene izo zibuza abantu kuja kuri programme leta ibigeze ko kugira amagara y'abantu ashobore kuba meza. Tuzita ko ari inyigisho z'ibinyoma. Ziba ari inyigisho z'ibinyoma baba bariko barazitanga ntibaba batahura ijambo ry'Imana neza, kuko na Yesu Kristo yaritwararika abagwaye akabakiza. Uyu munsi rero hariho abahinga Imana yahaye ubwenge, abaganga barakora izo ncanco kugira amagara y'abana azoshobore kuba akingiwe. Rero bene abo bantu turabatera kamo, bene abo bigisha izo nyigisho kugira ngo bareke abana, kuko nibo kazoza k'igihugu. Ejo mu gihe abana batoba bariho, baca umugani mu Kirundi ngo izija guhona zihera mu ruhongore. Abana bacu mu gihe malaria ibibasiye ikabamareje ishengero ntiryo bari hari, muri kazoza ishengero ryoca rifutika. Ni ukuvuga n'igihugu ejo nta terambere ryozoboneka bivanye no gusamara canke n'izo nyigisho z'ibinyoma. Turabateye akamo rero bahimirize
batangariza abanyeshengero barongoye kugira bitabire uyu mugambi ejo hazoba ari heza ku magara y'ugwaruka n'amagara y'abarundi muri rusange ko urungano ruzogenda rukurikirana. Yego murakoze, ni no kuri aho kamu rero ka pasiteri turangirije ku kiganiro cy'uno munsi. Nibutse yuko turiko tuganira ku bijanye n'urukingo rukinga indwara ya malaria, turaba aho rwatanguriye n'aho rugeze, mumbure n'ico kuba kugira ngo bigende neza. Ikiganiro rero cy'uno munsi turakirangirije ngaha, twifurize kubandanya mugira ibihe byiza.